Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Naam, ni cha chifuzo chacu, ni cha chifuzo c'abarundi bacu, ni cha chifuzo cha Bujumbura TV. Guys, turakunda cyane. Twatwasa kandi mademu gya subscribe, mademu gya na like, n'ama comment ngaho munsi ya video zanyu, video zacu tubahereza. Biduha ingufu, bitweka ko muko muradukurikirana ijana kwijana. Uyu munsi muratubona turi mwisite, tumikaburimbo, twavugana ivyeke n'umuziki w'abarundi. Dufise umutumire nawe si yundi yarivye ndimbo bivuga buzabwiwe. Hey, reka tumwakiye nawe si yundi ni Vishu Love. Welcome brother. Yes. Meze neza. Safi sana. Meze neza gose. Niko sawa sawa le Vishu Love. Mtoto wa Lazaro kutoka Kibimba paka Muhanga kwenda Gitega paka Mushasha. Yes I. Na mwamaze kumva na Vishu Love turi kumwe mu isite nyene mwibara mikaburimbo bameze neza cyane twaberewe mwabona ko Vishu Love nyene nambaye Starboy. Congratulations bro mbona uberewe cyane gose. Gapia ni famba canke n'indi mu. Merci cyane kubegwa si vyabose ariko management nayo irakonta cyane mu bituma umusani yabegwa cyane. Si management none sinabikubwiye nayumva manager arabati mungu wanje vuko ibintu biba bimeze neza cyane mberewe nanye nifo kwa baberewe ni ibintu vy'amavuta ibintu vy'amateka kabisa. Yes I. Na mbishije mu kiganiro nyaco nyatina tuyahugira ikiganiro nawe we gitandukanye niga tuvuga ko ufite indirimbo nshasha akina ndirimbo iraje ijana batabayiteze nta coming soon twize tubona kuko iyo ndirimbo yisoye muri iyo mazingira yuko urakoze cyane muri Peace and Love sinibaza yuko uhagiye kuba ngo coming soon canke iki ariko twifuza yuko twebwe ibikorwa bivuga twebwe nituvuge ariko ibikorwa bivuge ni muri iyo ntumbero mwabonye indirimbo nitwigeze tuvuga ngo haraje ngo ikintu gikomeye oya twifuza yuko iyo tubahaye ikintu bavuga bati kimeze neza nta kuvuga rero ngo turabarindirije ngo ryari canke hirya ngo duce hirya no hino twebwe tuvuga tutireka ibikorwa bivuge hama natwe tubandanya akazi. Yes. Imaze amasamake kuri YouTube. Uraona ko izavigira challenge cyangwa ubona kizotembera nk'izindi ndimbo zose kuba kigezigirirwa coming soon. Ubiravye indirimbo imeze neza cyane kuko namye ndaraba kuri YouTube imeze neza cyane nimba yagiye ko saa 3 irenga ikabigeze ku ma views majani 9 sinzi nibirenga urumva ko indirimbo ari no munsi gusa nibaza ko iri kirakirwa neza cyane nkuko audio yari yakiriwe. Ego. Vishu tuvuga iceke iyo ndirimbo yawe ni indirimbo y'ubuzima bwawe story right kuko wimvuye kuri indirimbo y'ubuzima bwawe utashoye gusohora indi ndirimbo umuririmbyi wese afize uko aririmba kandi twese duvize gutanga ubutumwa kuko umuririmbyi n'umutumwa naririmbye iyi story naririmbye ni nkuko nundi wese ashobora kwiririmba indirimbo nkazijya rero zikora ku mitima ya benshi kuko tubibutsa kahise kabo bakibuka iyo bavuye naho bageze niyo bariko baraja. Indirimbo n'ubuzima bwawe nyene reality nyene nta kintu wabeshi mnaco wongeyemo ahubwo vyabaye bike indirimbo nkijya ukagira ibintu nka biriya twagize bike muri vyinshi twabonye canke twaciyemo ariko niko bimeze indirimbo nivyakenerwa tuzobaha n'izindi. Yes. Indirimbo ivuga ubuzima bwawe tureke ivy'indirimbo tuvugana ivyerekeye ukubibuza bwawe nyene ushaka kuducishiza ko atubwiye ntutubwiye mu ndirimbo tubwiye tubuza bwawe bwa Vishu Peace Love bamutse nuko yavugitsana naha igiki akageza aha. Vianney yavukiye muri commune Muhanga ku mutumba witwa Kibimba agacimbira ibita gashurushuru papa wiwe yitwa Lazaro nyina wiwe yitwa Kirisina mu 92 yagiye kwishura bifashijwemo n'umupatiri yitwa Andre n'undi muzungu yitwa Vincent. Hama Vianney arabandanya ariga ishure ry'abatabona Igitega ku Mushasha hama iryo shure araheza amaze guheza barahura n'umuhungu yitwa Bosco bagira groupe bashiramwe n'uwitwa Igete hama groupe iritwa Peace and Love hanyuma barabandanya album ya mbere ya kabiri zirakogwa ariko tumaze guheza album ya mbere Igete yaravuyemwo amaze kuvamwo turabandanya n'umuhise hama album ya kabiri irakogwa ndetse na album ya gatatu rero muhisi yagiye kwitaba Imana album ya gatatu tutarashira habona ari nayo tugiye kuzoshira ahabona rero igenekerezo rya 16. Yes I. Ni Igete mwaririmbanye Igete havye kuririmba mwaramukuye muri group canke niwe yikuyemwo vyagenze yagiye kugira ubugeni canke habaye ikindi kiki. Igete abiwabo bamubwiye bati ntibikwiye kuririmba indirimbo zimeze gutya oja kuririmba indirimbo zihayagiza Imana kandi baca bamutwara mu Rwanda kubandanya amashuri. Yes. Mu ndirimbo story harimwo igiswahili
nitatumenye kurimba nitatukumenye kuri kwa Nimba Igiswahili ketse collab wagiranye na Kiss Dan izi yose zawazima mu rurimi rw'ikirundi wiyumviye gute kubwira urimba Igiswahili oya sizo zonyene hari indirimbo yitwa Mutu Wangu yasohotse muri album ya gatatu hariho Vurugu nakoze après ukwitaba Imana kwa Bosco na nyene mu Giswahili harajere na history hariko haraza n'izindi yes none tukwitege kuzo kwa muduha indirimbo z'igiswahili cyangwa zo kwa muca muri kirundi nzoza ndavanga kuko ndi Murundi hama kandi n'igiswahili mu Burundi turi muri East Africa n'igiswahili nico buza ko ndakivuga biento n'icongereza muzocumva n'izindi ndimi muzozumva nkavuga ni rero umuntu wese akunda umuziki w'u Burundi washaka no utawukunda azozigenekerezo rya 16 kandi ndasaba ko ijya ndirimba abantu boba bayizi ngo baze tuyiririmbane uretse nayo yonyene biyaranje barondera indirimbo za Peace and Love bazidownloading kuri YouTube baze tuziririmbane hama twerekane ko muziki w'u Burundi ugomba kuva aho ugeze ugashika kure cyane yes na indirimbo yaririmbye ufise igiteramo iyo ndirimbo uzoririmba bityo giteramo nzoyiririmba cyane gose ahubwo ntihagire ubusiba kuko izoba ari ryo rya mbere indirimbo imaze indwi zibiri sohotse tuyivuza live imbere y'abantu nta mpamvu yo gusiba nifuza ko tuzoyiririmbana kandi tuzovuza ivyuma vyose ntizovugira kuri CD yes bakuza Bujumbura TV turabaye ikaze ni igiteramo kitateguwe na Peace and Love hamwe na mukali wa Shoaib Famba alongoye The Fight Production ni igiteramo birashoboka atamunyamanga right tukikuri ndirimbo nyene yawe ni indirimbo yasosa ari audio gusa tumenye gusora n'ama video cyarimwe kuko imino misi musigaye usora audio hamgaje gusora ama video nabigize uko kugira ngo indirimbo abantu daboro babanze bayumve kuko urumva ko dufise igiteramo igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa 12 nayisohoye kare kugira ngo abantu babe barayiga kuko ntidufise imitwe ifata kumwe twese ndavuga nireka mbe ndayibaha mugabo nayisohoye mfise video ariko ndavuga nako biri kose vyoba vyiza mbaye ndabantu nkwisha canke kubasokwesha ndabumvishe ibizoba bigize neza na neza indirimbo history ariyo yire namaze no gushira habona na video yamaze kuja habona yes cyo tugira ko tuvuga cyo giteramo cawe wogera kubabwira abariko badukurikirana kuri Bujumbura TV igiteramo giteguye gute bimeze gute urakoze cyane igiteramo kwanza ni genekerezo ya 16 z'ukwezi kwa 12 ni ku munsi w'Imana hama kwinjira n'amafaranga 3,000 mu kibanza gisanzwe 10,000 mu kibanza VIP hama kandi akandi kantu kabijya nuko umuntu wese azoshobora gushika kuri La Costa Beach azoca mu gutaha urabona ko ibiteramo bihera ijoro ryitereye twavuze tuti umuntu wese azoshobora kuriha 3000 akaba yashoboye no kwashika mu gutaha hazoba hariho amabus akabijya hazoba hariho amabus yunguruza abantu abaja mu Kinama Kamenge Cibitoki Kanyosha hehe hose kabisa kandi kubuntu yes Mucho giteramo birashoboka ko ari zatandukanye benshi mbwa harabo tutabona kuki none mu tabashizemo bose mahizemo bakeye nuko muri management baragerageje kuvugisha umuririmbyi wari we wese bose bashoboka benshi bashoboka bo muri kino gihugu cy'u Burundi harabatubwiye ko atamwanya bafise bivanye na calendrier zabo harabatubwira bati twebwe ntibikunda natwe dufise ibi nibi bajya mwabonye nibo batubwiye bati turafise umwanya turashobora kubafasha muri iki giteramo yes Vishu twagiye nakaririmbo Vianney wigitega History nimetoka mbali sikiliza history nimetoka mbali yeah history nimetoka mbali sikiliza history nimetoka mbali yes na munisala Vishu Love Vishu reka tugushimiye cyane tukwifuza amahirwe menshi mbese nuko nkano benshi bashoboka bashaka kuza baririmbira indirimbo yawe story ku munsi w'igiteramo birashoboka atamunyamahanga murakoze cyane reka nshimire namwe mwashoboye kuza muratubaza amakuru mudutera kamo mutubwira ngo tuvuge canke twerekane ico dushoboye hama abakunzi b'umuziki w'u Burundi babibone hama baze ku bwinshi usubira kandi ndabatumirira igenekerezo rya 16 nta mpamvu yo gusiba twese duhurire hehe kuri La Costa Beach tuzobica bicike atamunyamahanga ari kuri podium umuririmbyi w'umurundi aje kuri podium wenyene hama twubaka amateka mashasha yes befa mbazoririmba ujya ni manager kandi arongoye The Fight Production azoba ari mu nteguro sinibaza ko azoririmba
Yes. Ushaka amatike kuyagura imbere y'igiteramo ashaka kuyaronka canke acaca he? Ushaka amatike nibaza ko yo telefona The Fighter Production hama nibaza ko ntibarambwira neza ariko nibaza ko boyagura kuri uwo munsi nyene. Yes. Nakasho kumuntu yagura imbere ataguze uwo munsi w'igiteramo kahara karusha. Muri The Fighter Production nibaza ko bamaze kuvugana ngira bo mubwira uko biri bugende ariko jewe gushika ubu nibaza ko mwozobaza management yanje kugira ngo ivuge neza uko bateguye ibintu kandi notumirira n'abantu kuza bibangikanije amafaranga kuko nzosohora album zibiri uzozipfuza zizoba zihari. Yes. Bishobora tugushimiye cyane. Murakoze cyane. Naam, reka nande bashimire mwese mwafasha kuva mu ntango y'igano kwinda kinda gihera kuri mikro kumwe na Big Scott kuri kamera ni www.bujumburatv.com, Instagram, Facebook, Twitter ni Bujumbura TV. Ciao. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.